Kumuseje mwavuye hano muri ko yako ni yarirande. Si hari umugoroba yakanyemeza ko turi beza ngo dushobora gutsinda City. Aje uje ngatsinda City mwese. Uzabivuga ko icyo kintu yakironke karto. Uzoca wikarata nawe. Oya naje na kwa mbere uzoyitangurana. Yiki yo gupinga. Oya ntabwo nase ko tugitora igikombe ariko nase ko yanyemeje ko bwiza dufise no munsi buhuriranye n'ubundi tugeze gutwarana ibikombe. Utire ugitwara ntuguza ugitoye ugitsitaye ko gutwara igikombe mbere ya City. Ni Imana kuciba. Ni Imana. System ya kamera muri kumwe nayo. Ni Imana kabisa. Mwara yamanye. Ni Imana. Shobora kukiduha ikavuga ati ni kwa kuni ni nka egre mugoro. Egre na rafiki sina ngavuga na atari Imana kibandikiye asha muvemo. Rukinzo yakinye umupira. Muvemo kabisa. Ku munsi w'ejo Man City na equipe yitwa Chelsea bari muri final. Baraza kuba bari nk'ibisanzwe kuri Wembley. Kuri Wembley Stadium. Birumvikana. Saa 10 Chelsea ni ifise home advantage nk'ibisanzwe. Baza kuba bakira equipe yitwa Manchester City kuri Wembley Stadium. Chelsea gende cyangwa igombe muri yitegereza ugenda kuko barabikoreye gushaka muri final. Nkunda kuvuga ko finale ziba uburyo ushokina journée ya 36 ya Premier League cyangwa 34 ugahura na Man City kakweklaza babitandukanye n'uburyo winjira muri final. Ni Chelsea igiye kurondera Europa League kugira ngo ni muri buri tabaresezo yabo kuko nako kurondera FA Cup kuko gutwara FA Cup biragushitereka muri Europa League direct. Boronka tike direct kujana muri Europa League. Mu gihe tubona ngo ikintu cyo kubatuma kuja kurondera ihiganwa, kuja kurondera ikibanza cyo gukina ihiganwa cyo ku mugabane wa Afrika mu mwaka uza, nako cyo ku mugabane wa Burayi mu mwaka uza yaba Champions League cyangwa European Conference League. Kuri Chelsea kubatuma muri Premier League biragoye cyane. Bisobanura ngo hariho uburyo ino Chelsea de Blues bobo bashobora kuja muri finale avec double mission gusumba equipe ya Man City. Kandi no munsi bien sûr wahuye na Chelsea yari kipe y'ubwiza bwabo person individualema y'abakinyi babo nacho tuyituma kwa Man City. Pep Guardiola nivyo uno munsi amazogi yo profile y'umumenyereza akomeye ku buryo ari wa mumenyereza ubona ngo ndarindira ko takaza finale mu gihe match iheze kuko hari uburyo nivyo turafite za Crystal Palace zamutwaye za FA Cup mu myaka 2 iheze. Turafise uburyo iyi myaka 2 iheze mu Bwongereza ari projet yagira instabilité mugabo ndemeza neza ko no munsi Man City dufise ni Man City tandukanye na Man City y'umwaka weze. Ni Man City ushaka gutuma kuja guhiganirwa na gutera press equipe Arsenal ikabishobora. Ni Man City no munsi fisa bakinye barenze bane ushobora kwiyumva ko deblock iyo situation. Equipe nangu ifisiyo esprit mental nziza kuja kudebloka ino finale mugabo bitavuze ko Chelsea ironse Cole Palmer mwiza, Chelsea ironse Enzo Fernandez mwiza, Chelsea fise mugabo bitwa Moise Caicedo mwiza. Twabonye Chelsea zizi imbere Liverpool Anfield Road birafite icyo bivuze. Ni equipe zakinye weekend zivuye mu bihe bitandukanye ariko twabonye Chelsea izikihagara ko kuri Anfield Road igakasa ni muri buri enchaînement y'imatch indwi batsindwa baza kuba barondera icyo no kwita baronka egalisation. Nivyo ndi Liverpool nanyo tuvango yarimbi mugabo rythme bakiriye ko match je niyo ngaruka ko rero ni final. Nivyo match yose tegeza kwifisa mu favori wayo nivyo no musoraba akona Man City iri favori equipe nango iracajonga ni Arsenal bako rikosa mugabo bigoye kubibona kugira ngo bace ko basimbira kuri Premier League mugabo kandi mbona ngo Pep Guardiola azoja gukena final avuga ngo negereza ku itike ya Champions League warayifise nta tike cyo kumugana wa Burayi azoja kurondera ati ariko ategeza kuzoza gukina ino final avuga ngo negereza kuja gusova saison kuko gutwara Carabao Cup na FA Cup mu mwaka watanguye udahabwa amahirwe gutwara ikombe na kimwe kuko uburyo saison yatanguka Man City siko zagomba iheze biraza ko hari ibintu bimwe bivango bijana motivation kwande kwa Man City gusumba ko Chelsea bo bavuga ati turagitorwa ngo dusove ni muri buri saison turonka umwanya muri Europa League. Mu majambo yo muri press conference Pep Guardiola ati une saison réussie ne dépend pas toujours des trophées. Ati saison nziza ku bwanje
ntigomba kuba ishingiye ku bikombe minsi yose. Parfois tu gagnes 3 trophées mais tu as mal joué toute la saison. Ushobora gushika ugatsindira ibikombe bitatu ukabitwara mugabo wakinye nabi saison yose. Parfois tu gagnes aucun trophée mais tu as réalisé une très bonne saison. Birashika ukabura igikombe mugabo wakinye saison wagize saison nziza. Ko saison nziza igira trophy nayo wiki. Ngerageje kwarariza no majambo y'umugabo witwa Pepe Guardiola. Sindamubona nk'umugabo uno munsi azoba ari konta tout simplement ngo seziyeza atwaye FA Cup na Carabao. Ahubwo bigaragara ko premièrement hari urugero yagomba kuba aronka kuri ekipe wataronse. Contrairement nuko dufata karuri nubwo yoba atwaye FA Cup akanagirwa n'amahirwe Arsenal de Fatiga Samara igatwara igikombe cya English Premier League. N'ubundi still Pepe Guardiola asa n'umuntu ari convaincu ko ekipe yiwe iterekanye ishusho yaragize gute yari yifuza. Rero ibi birashobora kunyereka combien de fois uno mugabo nawe dushobora kumujajinga ngo yakinye nabi canke vyagize iki niki nawe ubwiye ofisi uburyo yiyevariwa nk'umumenyereza mukuru. Nawe ubwiye ashobora gutakaza iki gikombe ikimubabaje ca mbere akababazwa no kumva ngo natanze iki muri no season, nkuko ashobora kugitwara akavuga ngo nubwo ndagitwaye ariko natanze iki muri no season. Ibi bigomba kukwereka ngo Man City bashobora kuba bari preoccupé n'urugero bashobora kwerekana muri final gusumba kuba preoccupé no kumva ngo tugomba gutwara igikombe kwa kilanso. Mugiye nka Chelsea nkuko Landry yakarabivu nako Eddie yakarabivu erega bashobora kubura n'ikibanza cyo gukina Conference League, ariko kandi barazi ko gutwara FA Cup bishobora kuba gukina Europa League mugiye nabo batwa baronse ikibanza kuri classement ya English Premier League. Bivuze ngo ni ekipe zibiri zigiye kwa frontino match avec mentale zibiri zitandukanye. Mbona Pepe keneye kino gikombe mugabo keneye kino gikombe yagize gute yakonvenze kuko ndi convaincu ko Pepe Guardiola ino saison arishimira urugero yerekanye imbere ya Arsenal kuri finale ya Carabao, arishimira urugero yerekanye imbere ya Arsenal kuri match yo gusubiriza atsinda Arsenal ibitsindo 2-0 nako 2 kuri kimwe. Nubwo amatiere yo guproduce ama occasion umengara uburyo Arsenal yagombye gusa n'iduga hejuru ya City mugabo amatiere ibyo baproduce kuri turabona ngo yari City yubakwa kumva ngo twebwe turi pre gukina gusubuko nka Arsenal umengiro igomba igitsindo kimwe kigaruka kugira gute ku defend. Rero attention na equipe ya Man City kubwanje mbona ko inyotewe gutwara igikombe ari kinezereye abakunzi bayo amatiere y'ivyo bakina, ariko kandi kubwanje iri muri period yuko umwanya Pepe yogenda mugabo Pepe bigaragara ngo ari kuri mission yo kumva ngo equipe izobaho inshimira inyuma yanje apana inshimira ibikombe natwaye ahubwo inanshimira ko hari ico nasize nkoze mu bijyanye no gutegura projet a long terme kumumenyereza azobagize gute azonsubiri kuko na munsi Liverpool nawe kuba kuvuga ngo Klopp wasohotse atagikombe utwaye, ahubwo buri wese aravuga ngo Klopp turagushimira bwa mbere bikombe watwaye ukagana umunezero Anfield, ariko kandi turagushimira ko umugabo witwa Arne Slot yaje agashika atwara igikombe bivanye nuko hari ubutumwa wasize ugize gute utanze mu bijyanye n'inyubako ya equipe ya Liverpool. Rero ku munsi w'ejo ndabona ari final ishobora kugira ishusho en fonction y'uwiteguye gutanga ivyo we yifuza kuneza equipe yiwe muri kazoza. Chelsea yifuza iki gikombe kugira ngo ije muri Europa League probably mu mwaka uza. Man City yifuza igikombe ariko ikinye kugira ngo isiguye umunezero mu bakunzi bavuga ngo twebwe ino season dufise ibikombe bibiri atagaciro kanini bifise mugabo twakinye na Arsenal twakinye na Chelsea. Mwumve ngo uno munsi equipe nkuru mu Bwongereza yitwa City ngo byerekanye imyaka 2-3 iheze no seulement para mu bijyanye no gutwara ibikombe ahubwo mu bijyanye no gukina umupira akagutsinda gize guta gukonve mugiye nka Chelsea nko arakura bivuga mbona ko biri no mu mahirwe ko tactique majana cyo tumanja kwanaliza amatera performance umukinyi kundi City bari hejuru amatera performance umumenyereza fata ko Chelsea giye gukina tamumenyereza ifise so wa Juventus eka komereza aramuvuga mushaka kwiza no barenze imyaka 20 na umumenyereza dufise akaburungu amatiere yabo ko bariho muri finale hagati yari yamo na Roseniro tumande na Macfarlane nariko tumano ma Roseniro oya na jeno tumano ma Roseniro Roseniro basi nawe yaje kabiparanganya mugabo basi turamuzi kwa Strasbourg erega uyu deja ane mukombo Enzo be twese muri equipe yacu bigeze gwakaza umumenyereza urambwira batoya nako erega n'uyu nyene yari Macfarlane akina na City birukanye Enzo Maresca akina na City bamubwiye ati bimeze of course arababwiye ati jewe
naje kuri no mission Chelsea iri kirarondera umumenyereza cyangiye gukina match ti mugabo je suis sur le point yo kwisubirira he ndabizi yuko urugero rwanje ataragera aya na je notuma mbona utumona Rozio n'umumenyereza uyu no yotsinda match 200 ubwiye no mugabo 2000 zikatangura kuvuga ngo Chelsea yo mwakazi wenyine babwira ati banza mutekane no muntu w'umugabo nashaka kwemera ivyo abona tosho ariko nabonye ngo Man City kumusoje muri finale ya FA Cup by the way nabonye kwa Chelsea ngo biriko birashuha cyane bijanye na Xabi Alonso cyane ko Xabi Alonso yamaze kuba caka garagara yabigarose karavuga ati kuko garagara yavuze ashingiye ku majambo nuze yavuze ejo slow utamenyesha ko yizera ko ashobora kubana n'umumenyereza wa kipe twari Liverpool ibigaragara ko ibiganiro bishobora guca vyamfasha cyane ku mugabo witwa Xabi Alonso garagara ariko nawe garagara avuze ati bivuga ko Clovis Alonso yasavye n'ubundi kwa Chelsea d'abord kwa Todi abakinyi bose yifuza gusingisha United bategereza amafaranga niba afise abigire mu ruhara ico ni cambe cya kabiri ahabwa uburenganzira 100% bwo guhitamo 11 biwe baje mu kibuga kuko ubundi kwa Todi kiri kibazo Todura panga 11 bakakubwira ngo Enzo tusone katari mukane ku mugabo Enzo bamuhoye nuzi nako Maresca bamuhoye Kuri Palmer oya Maresca ibindi bintu biri extra oya na Palmer harimo kuba apanga mwibutse ko ari ubutumwa yahawe ngo abakinisha gute ati wita Kuri Palmer kwa Chelsea de Bruce peu importe kwa Chelsea de Bruce utemera ibyo tudavuga d'abord mu bijanye n'ingera abakinyi bose bagomba gukinira rimwe ni kibazo ariko ikibazo ngira Chelsea no bakinyi baguze bose batsinje amakontra ishaka kuzobadandaza barakubwira ngo gute tusuni amaze Manchester atakana kine kandi twifuza kumugurisha wowe umumenyereza wari kutangariza ibita zimeze neza ukabaye intambara bien sûr none equipe iri muri business ubuye kudandaza Dortmund abona na business yo kudandaza umva none business yo kudandaza bakiye gotanze mu Alonso rero kubera ko bizi yababwiye ngo muramu uburenganzira 100% bwo guhitamo 11 babwita ngo full time ivyo kunye kuko Chelsea yinjira mu kazi urapanga Fofana na Trevor bakubwira bati wasaze Perez Pro Max nuze Todi turagomba yuko na tusubira bakina turagomba ko Chinpong na bakina turagomba kumugurisha erega abagabo nimba bari bifuza kudandaza wibaze rero umumenyereza ashobora gupanga oya ibaze ni umumenyereza ashobora gupanga 11 bibe beza akavuga ngo abaniboje ngomba kugendera ko ino saison bakazomba ibikombe bandi bakaba nk'aba super sub ariko equipe kamubwira ngo abo nyine bagize nk'aba super sub nabo turakeneye ko bakinongera ngo bigire savudiri ngo wama nibijyane Maresca ya Marika arahindagurika ibaze incu twaje nka tukabeshira Maresca ngo ahindagurika buri munsi kubera kandi ari kibazo kiri muri pressure ashaka n'uburongozi mugabo kandi je mu mwene wazadi kibazo Memphis nukudandaza nimba ari kudandaza kureka abakinyi ko atanga umusaruro rutobareka bakamera sezo ku isoko bose ugacikinisha abantu gusubira inyuma tukicara tukaraba abanyamerika ico bazanga umupira w'amaguru uko kingana les américains sino tuzisanga imigwi yose yowe n'abanyamerika hari ibibazo hari kandi ikindi naco kuba kwa Real Madrid haco byigishije Xabi Alonso hari itegeza gusaba mugabo still niba mu responsibility ho ntazova no ndabwira Parma tutiruka vamo erega ni nawe tuba tuvuga rimwe n'imwe gwa responsibility umenyereza ifa kumenya uburyo ubana n'abakinyi umukinyi amaze kugura mugabo sinibaza ko n'umanura profile aba yarahawe ibikorwa vyiwe na profile iri muri vestiaire ya Chelsea nk'inka attention edi equipe itunze Parma na Enzo Fernandez oya mugabo c'est pas n'importe qui erega Parma uriya n'umukinyi wawe uje ukavuga ivyiwawe n'importe saison yagize miliyoni 220 arazigura erega si Xabi Alonso Enzo Fernandez ugira ngo nuko muri vestiaire asanzwe ari mwiza ho Jina n'undi azowasanze na Enzo mugabo ashaka gushaka ati okay Enzo wowe uri kapitene wa equipe bimeze uko yatirere nkwereke reka dukorane uko hagera kuri yo nyene ariko nase ubutwavuga ko Alonso hari muri kwa Bayern Leverkusen yatunzwe nuko ari we yari yidugije aisha kuri jagwe kandi iriya ni equipe no yasanze muri kahise atagikombe ifise yari afise umukinya kiri muto mugabo kandi asabwa kumuha umwanya akamukoresha bivanye na pressure equipe jewe ntabwo mbona ko pressure mu vestiaire kwa Chelsea arico kimwe niyo kwa Real reka je oya sizimwe ibintu byo kujera vestiaire kuko n'ubundi yarapfega nimeze neza sizimwe gusa naje vestiaire mo ya Pedro nogira makenga kuri n'umundi kuri Alonso donc basi niveau yiwe ni bijanye no kujera vestiaire none ikiwa yinginga za aha utinginga rero il faut kuraba
none Mourinho aringinga hari igihe bigufana Mourinho aringinga Mourinho ariko Mourinho muri izina Mourinho kandi Mourinho iryo zina ryubatse atinginga kandi Mourinho aringinga kubera ko Mourinho ni umwe mu bamenyereza ba mbere uyu no munsi natuvuga uraba Mourinho wa Porto karaba Mourinho wa Inter de Milan si kimwe na Mourinho wa Real Madrid wa Manchester United n'ahandi Erega Mourinho wa Mourinho zina rya special one ryari rimaze kuduga nivyo ndiko ndakubwira Mourinho yahamagaye Eto yaswe muri vestiaire ya Barcelona aramubwira ati ingo profile dukora uko profile ya Gerard Dembele ni nziza kwa Paris Saint-Germain nziza ariko Enrique ni yinginga hivanye na profile d'abord umenyereza afise kubwanje je Mourinho aringinga kuko uzora equipe zose agiyemo Mourinho asaba umustar of course Mourinho mukinyabwe ataraza umupira cyangwa mungurire uvuze kwinga ni muri jari kwinginga ni muri nkore gituma tinginga kubwira Perez ngo ibi bitabonetse turariza ndaza gukora cyangwa sinza gukora aho ni iki d'abord ni izina ni confidence oye ni izina none zinjo zina rivana confidence none Alonso ko kazi yakemeye wewe nazi ko batabimuriza nimumbwira ikintu na kimwe ni izina kuri vestiaire ya Chelsea cyano ivuga ko kuko no munsi gendura abamenyereza bose uno mwaka batunze nuko hari profile barusha Alonso Enzo Maresca afite profile ndende gusumba Alonso oya mugabo Liam Rosine afite oya none vestiaire yabananiye Genda gusubira none cyo ariko no munsi Enzo nuzanya Alonso uragiriza amakosa abamenyereza batatu oya banzure iki okay Enzo nakibaza nico rero kuko n'ubudodi no kwero senior hari abakinyi batatu uri mawe rero kwa Enzo yatswe kazi erega nimvuze ndabwira byaratumye bakora amasoti mediatique mu Chelsea makuru kwa Chelsea nibyo tuvuze kwa Chelsea nakyo cha vestiaire gihari kwa Chelsea ikibazo cy'uburongozi ubwo burongozi nibwemera ibyo nuzanya Alonso abasaba kandi no munsi naje mbona vestiaire yawe iragendeka yo yijera yo yimenyereza erega nuzanya Leverkusen nyarimo abafrani witsi nyarimo bagranshaka vs Arsenal no erega vitsi ni gitense Vinci ni Benoit gitense mugabo yaramukinyi ava national bana kazoza ava l'arrivée ya Alonso qui était vite no yaguzwa ngaye none ko mbako ko Palmer wagana ngo ni umusore wa Chelsea oya igituma ndiko ndaza ngavuga ngo vestiaire nigoye kujera nivyo mugabo wowe uri Alonso ukaza ni wumve yuko tu dois respecter Palmer nk'umukinyi mukuru wa equipe cyangwa umugabo yitwa Enzo Fernandez atavye ariko aratanga rega ndagwa karoro erega umugabo yitwa Liam Rosenior kumenyereza nawe izo complexe za n'udugiriza okay sawa n'udugiriza abakinyi bibi bien sûr ivyo turabimuzi koko Xabi Alonso yabaye mwiza kwa Bayern atabakinyi bamazina makuru afise none abadugiriza urugero anaba Valere ivyo arabishobora iki naco rero paraporo Rosenior mbona Xabi Alonso mwiza apana paraporo mwa Chelsea yabo mwatunze bose uno mwaka yabo mwatunze inyuma ya Tuchel inyuma yandi ariko Enzo ni mwiza afite ikombe cy'isi Enzo ni mwiza none ko mwamwirukanye kifisi none erega nirukanye kwera result Enzo erega nirukanye kwera result difference yari sawa rero nasa Enzo taragenda twari tubura n'inama mugabo rero ubu kwa Chelsea Edi wanyishuye kwa Chelsea tubazana tubura igikombe wanyishuye kubura amahirwe yo igikombe cy'inama wanyishuye ko profile ya Enzo twarwegere ngaho umviriza wanyishuye muri zina za mbere wanyishuye so ko none wambwiye ko profile ya Enzo itarushiye ya Xabi Alonso oya sasa rero iyo profile yo mumire ni Sombia ya Maresca namenyereza bari mu kigero kimwe yaba ni bamwe namenyereza bari mu kigero kimwe kwa bamwe usibye gusa ko Alonso yararonse amahirwe yo guca mu Madrid kuko dufata anazwa Bundesliga ese Bundesliga niki ni champion erega ufata Alonso ukuntu yinji mwa Bayern mbi champion avuyemo Sobozlai mwa Bayern mbi yavuyemo Hugo Ekitike yavuyemo Rani Gravenberch yavuyemo Kinyakombe reka tubigeranye bivaye naho bazisanze Alonso yasanze Leverkusen kiragwana no kudakoroka mu gice cya kabiri cya saison arabishika ko arayirokora sezi kurikira ayiha igikombe aca yigikombe Maresca yasanze Chelsea iri muri Conference League atwara Conference League abanza aragitwara aba no muri zine za mbere aja muri Ligue des Champions atwara n'igikombe cheese saison ikurikira kumbure yo twari kumutega mu gikombe cya Premier League niyumvikanye n'uburongozi umwirukanye igice cya saison kigira kabiri kigize gute gitanguye muri Ligue des Champions ari muri 8e de finale umwirukanye muri Premier League gutangwa gurigingwa katazoyitwara mugabo nagiyunga cyo katazoronka Big Four office kuko yaba ari gihunga n'igice cya mbere cya saison harageze igihe tubona ko City atari umukonkira wa Arsenal mugabo no munsi n'umukonkira ari direct gushika kuri journée ya nyuma
bivuze ngo rero uko sezo itangwa bivaye naho izi ekipe bazisanze na resultat bazihaye abaje mfata karibamo none aza usibye ko tout simplement Aza. amatiyeri rero ya tactique umenga za Bialons tactique azifise hari pressure ndende yaramaze kwisha ko paraporo ya Maresca cyangwa umumenyereza ninze aba vize na ekipe nka Real de Madrid aza na za Liverpool donc amaofre umugabo yitwa Alonso yaronse aza ni menshi paraporo ya Maresca mugabo nawe nibaza kanavugirwa bivanye n'imigwi yakiniye n'amasosiyete yabayemo en plus nica siguye avant akiri umukinyi kubera ko sinibaza ko Maresca avant de devenir entraîneur iyo serutse ahantu za Bialons ari avant de devenir entraîneur cyane meme ni nyuma yo kuba bamenyereza uravye ivyo nivyo bashitseko umwe nuko ari muri Chelsea undi muri Liverpool mugabo muri Liverpool akubwira ngo wa challenge inze Bayern ufise bandi mugiye ngona musi kwa Chelsea akubwira ngo wa challenge inze za City na za Arsenal na zande mugabo waguze nawe wogiye ku isoko arashima no kubarusha ariko tutamenya ni kimwe bon paraporo yabo boza nabandi Alonso abari ku isoko no musi uko mu isoko no musi ni babiri Alonso erega poste ya Chelsea iri kugwanirwa ni Cesc Fabregas nawe hataragira ko ya hako badukomera bya Fabregas ngo tumbe abo bya Alonso rero Fabregas n'ibyakomera nawe rero igituma rero je nako ndavuga ahantu je nari mpagaze ni ikintu kijanye kuko tactiquement akumuri hari icyo bazana irabura Andoni Andoni nawe nyine nawe nyine ari muri abo ndi Andoni rahora equipe nka ya qualification ya Bournemouth no ari muri aba mugabo Andoni irabura je no musi mani no munako yagize isoni zo kurekura karike ngo uko ariko amahirwe Maresca yahawe na Andoni yahabwa cyane no Maresca yahawe yaratuganye Leicester nibaza no mu akitugananiye n'akinye champion bacomuzana kwa abanya Espagne bahawe umwanya cyangwa garukana Frank Lampard super Frank ntaduganye Coventry arabanza yimenyereze mu cyambere babarira abanza yimenyereze nka bane rero uri arashaka yes nuko rero final ku munsi wa Man City na Man City equipe yitwa Chelsea de Bruce ku mugoroba ku munsi wa ndiko twaraba uburyo ino finale iri buze kuba igenda dukomereza nyine